Igihugu c'u Burundi by'ukuri n'igihugu gitunze uravye ubutare gifise mu buryo yuko iyo ubwo butare bwo kwimbwa neza bukagurishwa neza igihugu c'u Burundi yoba iparadizo kweri. Mvise rero akabazo ibi vya BRB na OBR bafise amakonte adasa. Ikibazo ni iki, ubwo niho hariho muri BRB umuntu yifitiye yigaruriye ikoperative imuha ubutare akagurisha, hanyuma arivyo bituma haba uruhombo runini, kuko turavye imiliyari 26 zari zitezwe, mugabo akatubwira imiliyoni 55 n'amafaranga make gose. Azi aho we wokura imiliyoni 50 ku kwezi z'amadolari akaguha imiliyoni 10 ku mwaka kugira ubwo umutoratora kujya kuri nkoko bazarahudutete ubwo muri umworo. Uburundi buratunze je ndabwira, kandi ababihakana umukuru w'igihugu se abazwe ibintu byose ko nabonye abajeje ibyo bisata byari bijeje kuzana amahera ataco ariko baraha amaboko. Shajewe ngira ayo ma PTB yabagize nta numwe yagize iyo kwinjiza amahera mu gihugu, bose bagize ayo kuyarya gusa. None avahe abashikanganye cyo kumwe si byabona nace ndabwira mwese nabonye ama PTB yanyu nayo kurya. Jewe rero ngira nigireje PTB yo kuzanira amahera igihugu, ubu uzohirahira ngo avuge ko namwinjiriye tuzokorana. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Mu minsi iheze haravuzwe yuko hatowe ubutare bw'akataraboneka hariya Imurehe mu ntara ya Kirundo. Bati ubwo butare bugiye gutuma abarundi canke ikiga c'u Burundi kibomboka. Abarundi batari bake barashushe baranezerwa kandi vyarumvikana. Ati twaravuze duti ni vyiza, duti mugabo ubutare ntibutowe ubutare bwatowe kera kandi bwahereye kera bwimbwa. Dutari kubwo butare butungishije abantu bamwe, ubwo butare burimbwa mugabo butungishije akagwi k'abantu, akagwi k'abategetsi canke abantu bakorana n'abategetsi. No muri Orikome baravuze bati ubwo butare turabufise mugabo ikibabaje nuko atakintu na kimwe bumariye abanyagihugu. Muri leta nta kintu na kimwe bwinjiza. Uburundi bwari muri uyo mwaka w'amafaranga nyene bwari bwiyumviriye ko buzokwinjiza amamiliyari 3 n'igice arega gatoyi avuye mu bintu by'ubutare. Ariko nagenda babwire habaye ico bita isuzumwa umwaka waheze binjije ubusa. Bo murumva yuko binjije ubusa muri ca gihugu cimbwamwo inzahabu, cimbwamwo koruta hariya Kabarore, igihugu cimbwamwo Kaore n'ubundi butare butandukanye noba ntazi mwizina. Ubu rero subusa murumva yuko binanase bagira bati ubu ntitwosubira kwinjiza ubusa bwo abo baye Bugesera abasha. Mu miliyaridi 26 zari zitezwe, imiliyoni 55 zonyene nizo zabonetse. Kumbure harabagira bati vrema nakigoro kadasanzwe, nakigoro kadasanzwe bavuye ku busa bagiye ku miliyoni 55. Vrema twobankuraja nyene. Hariya bavuga ngo none mwe kubera iki muvuga ibintu bibi gusa, no? Ibi turavuze yuko bagerageje. Ubu rero umviriza bariko bariyandikira kuri BBC bitwengera bati mu Burundi imiliyaridi 26 zari zitezwe habonetse imiliyoni 55 gusa nizo zinjiye mu kigega ca leta. Bavuze bati vy'u Burundi biragoye gutahura, uragomba uvyemere. Ibi bintu rero naho tuvuga bamwe bakatwita abansi b'igihugu, oya sinibaza kuko ari ugukunda igihugu kabisa.
ibi bintu n'akamaramaza kamwe kabi. Ingorane rero ahantu ziri, murazi yuko berube ubu iri mu minwe ya presidence. Umukuru w'igihugu yarayifatiye mu ntoki ati ibintu vyo muri berube mu ndeke abari genda vyikurikiranira. Abahinga baravuga bati berube nisubira ikore nkuko yahora ikora. Hariho ibintu vyinshi vyononekara kubera itaba ikicidegemvya. Ubu rero mwumvirize ahantu ingorane ziri. Ubu berube niyo igura inzahabu. Mugabe izo nzahabu igura nta makori yinjira muri leta. Abo muri obere ntibamenya igitigiri c'amahera yavuye muri izo nzahabu, ntibamenya igitigiri c'amahera yinjiye mu kigega cy'igihugu, ntibamenya ngo hagurishijwe inzahabu zingana uku. Voilà. Ibi rero bikaba ari ibintu biteye amakenga gose. Kubera iki berube yogirira ibintu mu gifuri kandi ari amafaranga yose y'igihugu, mugabo ayo mafaranga aciye muri berube ntamenyekane. Ibi rero akaba ari bimwe mu biriko biratuma ubutare buhomba, igihugu c'u Burundi gihomba amafaranga menshi mu gisata c'ubutare. Kuri ibintu vy'ubutare abashinga amateka bagerageje kubaza ibibazo umushikiranganje ajejwe ivy'agataka n'amasoko ntanganguvu hamwe n'umushikiranganje ajejwe ivy'ubutunzi. Abashinga amateka babajije ibibazo vyinshi kandi bikomeye, muraza kuvyumviriza. Muze kumviriza n'inyishu abashikiranganje batanze. Dushimye kubaha intangamarara kugira ngo mubanze mwiyumviririze ahantu hari amakenga hagati ya obere na berube. Muza guca mubona yuko berube hariho ibintu inyegeza tutazi ico bivako, mugabo bo bavuga bati twebwe igikuru n'ugukunda igihugu, tuba turiko turarondera amadovize yinjira mu gihugu. Mugabo iyo nyishu ntiyanyuze na gatoya n'abashinga amateka, kandi murumva yuko itumvikana na gatoya. Abarundi barakeneye kumenya amafaranga ava mu butare n'ubwimbwe uko buba bungana. Reka rero mubanze mwikurikiranire neza ayo makenga, hanyuma mu cigwa gikurikira muraza kumviriza ibibazo vy'abashinga amateka n'inyishu abashikiranganje bashoboye gutanga. Itegeko rirerekana neza yuko hategerezwa kubaho konte imwe icako amafaranga yinjira mu gihugu, iyo nayo ikaba iri muri obere. Barabajije wa obere igituma ivyo bishika, hariho amafaranga batamenya yuko yinjiye mu gihugu. Reka mwumvirize inyishu yatanze. Mu ngiro iryo bwirizwa adatomora neza ivyo igisata kimwe kimwe cyose kirekuriwe gukora. Yaramenyesheje kandi ko iruhande y'ikigo arongoye hariho n'ibindi bisata vya leta bitoza amafaranga mu byo gucukura ubutare. Ikigo obere ntikinamenyeshwe ibitigiri vy'amafaranga vyegeranijwe, mu gihe amategeko ategekanya ko ikonte yakira amakori n'amatagisi avuye muri ivyo bikorwa iba ari imwe. Murumva ivyo amategeko avuga, mugabo amategeko ntakurikizwa. Iyo amategeko rero adakurikijwe haba hasigaye yuko habaho amanyanga. Aha rero ni hamwe tuguma tuvuga dute bagabo, amategeko yashizweho kugira ngo akurikizwe. Iyo hadakurikijwe amategeko bingana amanyanga, ukudakurikiza amategeko bingana amanyanga. Iriho nyangwa ry'amategeko rero sirishasha, duheruka no kubivuga ku isoko nkuru ya Bujumbura. Abantu benshi baradututse, baradutuka ibitutsi bitabaho, ngo dufise inzigo, ngo nishari, ngo ibintu vy'amategeko, ngo ibiki. Mugabo ukuri ni kwa kundi nyene, mu gihe cose tuzokwirengagiza amategeko tumenye yuko ikizokurikira azoba amanyanga. Nta neza kuri bose izobirimwo, ahubwo azoba ari neza y'akagwi k'abantu, kuko amategeko ariho kugira ngo akingire abantu bose, umuto n'umukuru. Biracibonekeza ko hari amakonte menshi yakira ayo makori n'amatagisi. Gushika ubu ayo obere ishobora kuvuga ati tuko turatoza na ayo marosete afatiye ku bikorwa
bijanye no gucukura ubwo butare ari bijya byo mu nzuzi amalisansi babasinyira niyo mahera ubu twavuga ko muri obere dutora mu gihe ayo yandi bari bashatse ko dutoza nta mategeko arabaho uza gusanga obeme ari yiguma ibikora no kuvuga naho byanditse uko muri loi budgetaire nibaza ko n'umwaka urahakwa guhera tutayatoye muri obere kubera amategeko atabiturekurira cyane cyane no kuvuga ico gice c'ama tukori yateza gutozwa kuri valere ijamwe hanze nayo turagira gutura kuko amategeko ndaratomoka ubwo butare rero kubera obere ibitabizi buca budandazwa ku giciro abo bantu babigombeye baba babiguze ku giciro gito bagaca babudandaza ku giciro kinini ivyo obere ntayizobimenyera none ubu nimuca mwumva ko ari ubusuma bugaragara muraza kuvyumva mu bibazo abashinga amateka bagiye barabaza babigarutseko nko kuvyerekeye ubutare bw'inzahabu abarongoye OBR bamenyesha ko inzahabu zigurwa ni banki nkuru y'igihugu ikongera ikaba ariyo izishora hanze ariko ntiheze ngo imenyeshe ikigo OBR amafaranga yavuye muri izo nzahabu ziba zashowe hanze y'igihugu. Voilà ayo mahera ntamenyekana nico gituma wa mushinga amateka yavuze ati aha ntitwosanga berube ikoreshwa n'abantu bakomeye muri ya makoperative bafise amakoperative ayo makoperative akimba ubwo butare agaca yikinga kuri berube hanyuma ngo rudandazwa bagaca barukorana ata kintu na kimwe OBR imenye kandi bantu b'Imana birumvikana wa murongozi wa berube aheruka kuzira iki yaheruka kuzira urutandazwa rw'inzahabu ushobora gusanga hari ivyo batumvikanye ko ntabasebuca bo aho umuntu yocibaza none ubuhoho twovuga yuko abarongoye berube bo bera kino gihe ko ibintu bitanguye guparangana kwa kundi nyene mu mwaka w'amafaranga leta ikoresha wa 2023 ushira wa 2024 ibiharuro vyashikirijwe n'ikigo OBR vyerekana ko ku rudandazwa rw'ubutare bwa coltan cassiterite na wolframite OBR yinjije mu kigega ca leta amafaranga y'amarundi angana ni miliyoni 55 n'ibihumbi 757 n'amajana 9 mu gihe ku rudandazwa rw'inzahabu ico kigo kivuga ko atani faranga na rimwe cinjije mu kigega ca leta kandi hari hitezwe amafaranga y'amarundi angana ni miliyaridi 26 ziva mu makori n'amatagisi ku rudandazwa rw'inzahabu n'ubundi butare cane cane coltan cassiterite na wolframite. Mwibuke neza akantu aya mahera niyo yovuyemwo kwa kwivuza k'umunyagihugu niyo yovuyemwo y'amabarabara niyo yovuyemwo kwa kubaho neza k'umunyagihugu ariko rero mwumve bantu b'Imana ivyo fashije abarundi bose biciye bija mu kagwi k'abantu kanaka murumva ingene abarundi twagowe n'umutwe ukavyimba kuri wa mayondori mwarumvise amahera batwaye ico yaragenewe mwarumvise akazi yari kumara mayondori acaraba hasi mayondori mwayashitse he ubutare icukugwa ry'ubutare mayondori ararizi none munyumvira yishuye iki aciye acurika umutwe hasi mana yanje amustere bwagiye amustere uri ngahe kanakuzi nakubona voilà amusiteri ntiyakuyeko n'umunwa bajejwe kwimba canke gucukura ubutare arabazi neza ati jewe umunsi umwe nzobahamagara munsigurire neza iyo aya mahera yagiye nabo bantu yoba yarababajije boba barasiguye ayo mahera y'ubwo butare yagiye uzi mu nyuma mayondori yaciye ahabwa irindi soko ryo gucukura ubutare yahawe iryo soko yari yasiguye ubundi iyo bwagiye ubundi butari iyo bwagiye va yuko bigoye ko dushobora kuronka inyishu none ubutare bwose bwimbwa ikabarore bwari kumarira iki gihugu
umuntu atikize itunga ry'igihugu ubu turamubaza namwe nimusigurire burya butare bw'ikabarore twufata amahera yavuyemo yose tukayegeranya uburundi bwose kuvuga ko ari ubworo ati uburundi bwose urakuvuga ko ari ubworo twose kuvuga ko twabuze igitoro twavuga ko twabuze umuti twavuga ko twabuze ibarabara burya butare bw'ikabarore bwari kubaka ibarabara riva Bujumbura gushika ikabarore mugabo yagiye hayo mahera nta muntu yonyishura ikibazo ga yemwe uko mudashobora kucishura niko mutoshobora kwishura n'aya mahera igihugu cari gushira mu kigega mutosigura iyo yagiye mu banki nkuru y'igihugu abubahwa abashinga amateka barashikirije uwirongoye ivyo bagiye barakuraho bagiye baraca bijanye cyane n'imyidogo ifatiye ku biciro biri hasi iyo banki itanga ku butare ugereranije n'ivyo mu bihugu byo mu karere Uburundi buherereyemwo no ku bice 30% vy'umwimbu iyo banki isaba kubashoye ubutare. Abashinga amateka barabajije urongoye banki nkuru ko yobimenyesha ikigo OBR uko ubutare ishoye buba bungana nuko amafaranga ava mu rudandazwa bw'ubwo butare na cane ubw'inzahabu yobamenyeshwa OBR. Yavuze ko ibanki nkuru y'igihugu ifise uruhusha rwo kugura inzahabu n'ubundi butare kugira nayo ibushore iheze ironka amafaranga mvamakungu igihugu gikoresha. Kubijanye nuko ibanki nkuru y'igihugu yobimenyesha ikigo OBR uko ubutare ishoye buba bungana nuko amafaranga ava mu rudandazwa bw'ubwo butare na cane ubw'inzahabu angana. Urongoye ibanki BR bati ibanki nkuru ntigura ubutare kugira idandaze yunguke ahubwo ibugura kugira iburondereremwe amafaranga mvamakungu kandi bitigira ivy'ubutare bugurishwa hamwe n'amafaranga mvamakungu avamwo birandikwa ku rubuga ngurukana bumenyi rw'ibanki nkuru. Nibaza ko ngaho ngira ngo harimo ngira ngo nabo nyine bakwiye kuraba rega birasaba navyo nyine na patriotisme kuko nkuko nabwiye twebwe inzahabu ntituzirondera kugira ngo tudandaze oya aterega nukuza turashiramwe gukunda igihugu patriotisme no gukunda igihugu murumva yuko ivyo bariko barabikora kubera patriotisme voilà ara ni hamwe tugera abantu bakavuga bati mwebwe muri abansi b'igihugu muri nyanka Burundi bo patriotisme nkamwe ni nyene niyo abarundi bigombera voilà kunyene niko bagomba. Murabona ingene yabivuze kameme, murabona yuko nawe nyene yabivuze nk'umuntu atavyemera neza yaramva neza yuko ivyo ariko aravuga bitariko birabakonvenka canke atariko arabemeza. Mwongira ngo nabo nyene bakwiye kuraba rega birasaba navyo nyene na patriotisme kuko nkuko nabwiye twebwe inzahabu ntituzirondera kugira ngo tudandaze oya urumva yuko bo badakeneye inzahabu kugira ngo bazidandaze na Murengera Ntwari ntiyarazikeneye kugira ngo azidandaze oya bo nta nabo bakorana mbere mana yanje kumengo baraduhenda. Je nibaza yuko twebwe nk'abene gihugu baraduhebuye bati abo nta nubwo kurahura bagifise. None nk'ubu nkibi vy'ukuri wo bitahuza abantu gute nibiba vyigaragaza none ga yemwe ngo muzobabonera ku vyamwa ni kugira ngo turondera y'amafaranga y'agaciro dukoresha aye naco gituma ngira ngo cyo ndagifatanya n'ikico muri OBR musanzwe twe turondera inzahabu abari kugira ngo tuzihindure mu kintu bita or monétaire ni mu Faransa ni réserve de change canke no kwita nk'ubutunzi budufasha nkuko nabivuze kuja kugura ibintu hanze. Rero ntaba ari urudandaza nkavuga ubundi agira ati je ngomba ndandaze nunguke oya suko nugira turonke iyo ntuze réserve de change. Mugabo ko vyomenyekana bati himbuwe inzahabu zinganuku zadandajwa amafaranga nganuku. Je nibaza yuko ivyo bimenywe n'abanyagihugu bose nibaza yuko atangorane yo birimo. Rero
iciyumviro cyaje kugira ngo dufate twebwe amarundi twebwe dushobora gufyatura twebwe tuyahinduremwo inuzeye amafaranga makungu cyo bitara devise hama dushobore kugira kuriha toro dushobore kuriha iyo fumbire dushobore kuriha imiti. Ku kijanye naho n'ibice 30% by'umwimbu bisabwa ubushoye ubutare, umuyobozi w'ibanki nkuru yamenyesheje ko ico gice gica gicika ica leta. Leta nayo igaca gikoresha mu kurondera amafaranga mva makungu igihugu gikeneye kugira kironkere abene gihugu ivyankenegwa. Abashinga amateka barashatse kandi kumenya igituma hari amakonte menshi yakira amafaranga ava mu bikorwa byo gucukura no kugurisha ubutare kandi hategerezwa kuba konte imwe mu gihugu cyose. Urongoye ibanki nkuru y'igihugu yamenyesheje ko nubwo hariho ibindi bisata vya leta biyatoza yose aja mu kigega ca leta. Iki kintu cha sous-compte sinibaza ko ari cyo, nibaza yuko hariho ama-sous-compte ajya ko amasezi ayo nayo acaja muri ruze compte du trésor. Sezi zose za fraude yaba izo zinzahabu canke yaba amafaranga yandi ayo acaja kunuze acaja mu kigega ca leta kugira ngo bayakoreshe. Ico ni bisanzwe ni nkajya amafraude yose. Ico ni bisanzwe kiretse hoba hariho ngira ngo indi information boba bafise tutazi mugani ko bisanzwe bimeze. Tufasha amahera ya fraude cyadufasha iki yose acaja mu kigega ca leta. Mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta ku kibazo kijanye nuko amakori atozwa mu gisata c'ubutare yo bashimishije, bamenyesheje ko badashimishwa n'ingene ayo makora ngana n'uburyo atozwa. Bakavuga ko naho bivugwa ko igihugu c'u Burundi gifise ubutare bwinshi, amafaranga leta yamitegekanya kwizokoresha ku mwaka atigera aboneka. Aka rero barundi kazi aka niko kabi, iyi niyo ngwara yatuzingamitse. Ku kijanye nuko igikorwa cyo gutororokanya amakori ava mu gisata c'ubutare cyo bagishimishije, bavuga ko naho ibwirizwa rigenga ivy'ubutare ryashizweho eka mbere n'amategeko mperekeza ntivyaje vyishura neza uko amakori ajanye n'ico gisata yotozwa. Ngo hari rero itegeko nshikiranganje riri mu nzira ariryo rizoca riza gutorira inyishu ico kibazo, kuko amakori yose ava mu gisata c'ubutare azoca atorezwa mu kigo OBR. Ivyo navyo bikazofasha OBR kumenya neza urutonde rw'amashirahamwe acukura ubutare, urugero rw'ubutare bucukurwa hamwe n'amakori bijanye, kuko raporo zitangwa n'ikigo OBR zidahora ziza zisa n'izitangwa ni banki nkuru y'igihugu. Rero turavye uko amakori yinjira nuko aba yategekanijwe, hariho ubudasa bunini cyane. Byumvikana yuko tudashimishwa n'ingene ayo makori yinjira, ari naco gituma ingingo zigenda zirafatwa kugira ngo habe iterambere, haba akarusho mu kwegeranya ayo makori. Rero iyo ordonnance les principales modifications twaramaze kuziha abo muri energie mine kugira ngo bazikorereko, hanyuma ordonnance isinywe ikwije ibyangombwa ku buryo les recettes ziva mu gisata cy'ubutare n'agataka zishobore kuboneka byoroshe. Muri rusangi rero ikurikizwa ry'ibwirizwa ryo kuwa 4 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 ritunganya ivyo gucukura ubutare riribonekezamwo ibibazo. Ubwa mbere bwo abo vyegwa bamenyesha ko ataryo bazi. Urugero rw'amakori n'amatagisi avuye mu bikorwa byo gucukura ubutare no kubugurisha ruracari hasi cyane, uravye amafaranga leta iba yategekanije ko azova muri ivyo bikorwa. Biragaragara kandi ko hariho ubutare na cyane cyane inzahabu bugugwa ni banki nkuru y'igihugu, ariko ikigo OBR nikibimenyeshwe. Ikindi nuko ibiciro ibanki nkuru y'igihugu itanga ku butare bushowe biri hasi ugereranije n'ibiciro byo mu bihugu by'akarere Uburundi burimwo. Hakaba hacibonekeza kandi ibisata vya leta bitoza amafaranga mu bikorwa byo gucukura no kugurisha ubutare, kandi ikonte yakira amafaranga ava muri ivyo bikorwa yategerezwa kubimwe.
Voilà, yategerezwa kuba ari konte ya obere mugabo ivyo ntibikorwa. Kwa kurenga amategeko nivyo biguma bituranga. None mwumva vyo dushikana hega yemwe. Nababwiye ko mu gihe cose twokwirengagiza amategeko, twokwirengagiza icyo amategeko avuga, tuba turiko turakora amanyanga. Tubihakana twavyemera haba hariho inyungu z'akagwi k'abantu batagomba yuko zikorwako. Inyuma y'urwo rugendo abubahwa abashinga amateka bahurikiye mu mugwi w'amaho ujejwe intwari ibereye no gushira mu minwe y'abikorera utwabo amashirahamwe ibikorwa n'inyubako leta ifisemo imitahe baragize ivyo basaba. Bimwe bimwe ni nk'ibi bikurikira. Kuri leta basabye ko yoshira ingufu nyinshi n'uburyo bukwiye mu gisata c'ubutare na cane cane mu bijanye n'ubushakashatsi, kwigisha abahinga mu vyo gucukura ubutare, ikongera ikorohereza abashaka kugura ibikoresho vyo gucukura ubutare bigezweho. Leta yotegura isekeza ryo kumenyekanisha ibwirizwa rigenga ivy'ubutare n'agataka. Leta yoraba ingene isubiramwo ibiciro bitangwa ku butare ku buryo vyababana n'ibiciro bitangwa mu bindi bihugu vy'akarere Uburundi burimwo. Leta yogabanya ibice vy'umwimbu bisabwa abashoye ubutare bikava ku 30% bikaja ku rugero bumvikanye ko. Aha murumva yuko ubutare bwahavuye bumera nk'ikawa. No kuvuga ngo leta iciye kuri berube igura rumwe, no kuvuga ngo ibagurira ku mafaranga make cyane ubwo butare. Aha niho haca hava vya bindi vyo kubucisha mu kinywabi kugira ngo babudandaze meshi. Murumva yuko leta ari itera abo bantu bimba ubwo butare kubucisha mu binywabi. Yoyo rero iciye muri berube baca babudandaza menshi ayo tudaheza ngo tumenye. Voilà, ikiga ca leta ugasanga camamwo igihengeri, abandi bagabo bariko baridugiriza ama etage biyubakira n'amahinguriro hanze. Leta yogwiza ibibanza bishorerwamwo ubutare mu gihugu hagati, ikongera ikorohereza abikorera utwabo bipfuza kugurura amakontware agura kongera akagurisha ubutare. Leta yosubiramo ikiringo cyo gucukura ubutare gihabwa amashirahamwe koperative n'amashirahamwe akorera mu vy'ubutare, kikava ku mwaka umwe kikaja n'imiburiburi ku myaka 2. Leta yo kwihutira kandi guhinyanyura amategeko agenga ivyo gutoza amakori n'amatagisi ku butare mu gushinga mu kigo OBR ikonti imwe yakira ayo makori n'amatagisi. Nayo kubakorera mu gisata cyo gucukura ubutare boshira imbere umutima wo gukunda igihugu mu kutanyuruza ubutare babushorera mu bindi bihugu, bakongera bakubahiriza ibwirizwa rigenga ivy'ubutare n'agataka hamwe n'amasezerano yo gucukura ubutare baba bagiraniye na leta. Abakorera mu gisata cyo gucukura ubutare bokwihutira kandi kwandikisha abo bakoresha mu mashirahamwe ashumbusha abagize impanuka zikomoka ku kazi bakora no mu mashirahamwe. Reka ndabatumire rero muze kumviriza ibibazo by'abashinga amateka, hanyuma muze gukurikirana n'ukuntu abashikiranganji bashoboye kwishura ibibazo by'abashinga amateka. Imana nibahezagire, reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Mu kurangiza, umurundi wese yo kwibaza akabazo ati none bagabo ibi bintu bishitse hari hitezwe imiliyaridi 26 hakaboneka imiliyoni 55 gusa. Ibi ni bimwe umukuru w'igihugu aheruka kutubwira ati jewe igisata c'ubutare ndagifashe mu ntoke, ntihazogire umushikiranganje n'umwe avuga ngo ntamwinjiriye. Ako kabazo ukibaze nawe. Voilà, Uburundi buratunze je ndabwira, kandi ababihakana umukuru w'igihugu se abazwe ibintu byose ko nabonye abajeje ivyo bisata byari bijeje kuzana amahera ataco ariko baraha amaboko. Shajewe ngira nda ayo ma PTB yabagize nta numwe yagize iyo kwinjiza amahera mu gihugu, bose bagize ayo kuyarya gusa. None avahe abashikanganje cyo kumwe si vyabona nace ndabwira mwese nabonye ama PTB yanyu nayo kurya. Jewe rero ngira nigireje PTB yo kuzanira amahera igihugu. Ubu uzohirahira ngo avuge ko namwinjiriye tuzokorana.
kabisa jewe hajya hose ndiko ndacukura hari amahera hose je nzanira amahera abene gihugu murabe ibi bavuga ngo harakenya amahera ngo Burundi burakenye muzobona abanyamahanga bizana bonyene. Mu kurangiza reka twibukanye rya tegeko ry'urutare canke la loi du terrain ferme riravuga ngo uburongozi umuzingi w'uburongozi ni ubwizigirwa. Nukuvuga ngo uburongozi bwose butagira ubwizigirwa budashingiye ku bwizigirwa ubwo bwose abari futi. Nibi vy'inzahabu canke ubutare hatabonetse abizigirwa hatabonetse uburongozi buhagaze ku bwizigirwa bizokwama vyatugoye ukunyene.